umwaka urageze amashure na bikoresho by'ishure dufise twosaba abo bironka kadufasha ibikoresho by'ishure Ubuzima mukoze. Murakoze cyane Mijo Talent TV niyo yari yabagenderera uno munsi irabakunda cyane kandi irabifurije gukomeza kugira umutima wo kwihanganira ubuzima murimwo no kuzova muri buno buzima mukaja mu bundi mwavyumvise Sari bakunzi ba Mijo Talent TV mwiriwe canke se mwaramutse bivanye naho muherereye nkuko bisanzwe ni Joseline irankunda nama n'abatorokanije ibiganiro bigenda bimeze neza bica kumbonesha kure yacu uyu munsi rero nkaba natembereye ahantu inyuma ya kamera nkuko musaza mubimenyereye ni David Herson uyu munsi twatembereye ahantu mu kigo CIMPFUVYI cyo mu Mukagwema ikigo bitwa Solidarité des enfants orphelins ni kigo twasanze abana benshi cyane bameze neza ariko ikibazo twagize nuko twasanze umenga hari ibibazo byinshi nkuko bisanzwe rero uyu munsi nababwiye yuko turi mu Kagwema ahantu twasanze hari ikigo nta gahunda yo gutemberera ahantu narifise narindi ko ndarengana haza umuntu ambwira ati ngaha hantu hari ikigo CIMPFUVYI sinzi ukuntu byagenze uwo muntu asanzwe azi akazi nkora arambwira ati wozoza ugatemberera abo bana sinicaye nagiye muhira ndagaruka kugira ngo ushobore kubagezaho inkuru y'abo bana nico gituma uyu munsi akakanya mubona ndi muri bano bana bari mu kigo cyo mu Kagwema aba bana ntibari bonyene nashoboye kuronka umwe umupapa nahasanze asa nk'ubareze asa nk'uri karakora iki gikorwa yakoze igikorwa gikomeye aho nasanze hariho ibitanda aho batekera amashuri abatoza umuco wa Kiislamu nukuri nabana bameze neza ariko muri make sinovuga byinshi reka tubanze twakire uwo mupapa asanzwe abareze kuri mikro ya Mijo Talent TV atwibwira akazina atubwire n'igihe yatanguriye kino gikorwa n'amahoro amahoro neza umeze neza turashimutse kakaze mu kigo Downwards Move kiri mu Kagwema muri commune Gihanga mu ntara ya Bubanza mu gihugu cy'u Burundi yego nitwa Niyongabo Ramadan nkaba ari natangije kino gikorwa bivuye ku mutima wanje niyumviye ko ati natanze ku Mana kugira ngo jengira abavyeyi amabano bana tacho bakoze ku Mana babura abavyeyi carankoze ko cyane kuko nanje ndi kumbyara aha turi harabandi mbe yobaye jewe abi wanje bakameruko cyari kubagutse abana ndabareze imyaka uno munsi ndi kwinjira mu mwaka wa 17 tubanye nabo neza ndashimiye Imana murakoze cyane bakunzi ba Mijo Talent TV mwamaze kumva izina giwe niyo nkuru Ramadan niyo ngabo Ramadan murabona yuko numupapa
yakoze igikorwa c'ikinyabupfura niko no bivuga mu majambo make yashoboye kwiyumvira ati mbega umwana w'imfuvyi ni giki cyatumye abimfuvyi ni giki cyatumye jewe ngira ubukure nkaba mfite abavyeyi iyumvira gukora uyu mugambi muri make uyu mugambi n'umugambi wokora abantu babakire bafite amafaranga ashobora kugira ino projet akubaka etage akagura ibitanda akagura ibintu bimeze neza agashobora gutunga bano bana ariko dusanzwe tuzi yuko hariho abantu bahezagiwe uwo mutima atabo bafise uyu mushinga nawe mubona turi kumwe yashoboye gukora iki gikorwa gihambaye cyane mu gihugu Burundi murabona yuko abana barahari bameze neza ariko mutama nkuko dusanzwe tuzi yuko mu gihugu hari ubukene hari ubuzima bugoye tutarinjira aho kwanza nashaka manze ndakubaze aba bana washoboye kubaronka gute kugira babe 2 3 4 ushobore gukwiza abana bangana uku mbega kugira wakira umwana ngaha wisungike murakoze aba bana intango ya vyose je mvuka mu Rumonge nimukiye hano umubanyi wanje yaritavye Imana acasiga yaravuye kuvyara umwana we acarapfa umwana asiga biba ingorane kugira tujye mwana nabeho umufaso ni wanje yaronse icabya impamvu yo kurera ujya mwana n'umusigwa umufaso ni wawe ni waciya mose yaciya mose na wa wundi w'umucuko nyamwana ari ngaha grand frère n'uwo mubona yitwa grand frère wa yego wone grand frère hama haca haboneka umubanyi uwundi nawe aragwara acambwira ati muti ingo ndakusaba ikintu jewe ndashoboye gupfa umwana mwana ndaguhaye abahungu banje 2 uzubarire kandi abigusaba byabaye nk'itegeko nce numva ko umengo birankoje yobaye jewe ndiko ndaragundi muntu baba bana 4 niba impamvu yaje gutangura iyo projet nahuye n'ibibazo byinshi nawe n'ibigaragazo byinshi niswe amazina menshi mabi nta n'umusigara ndo amazina yize mugabo ubasha bw'uhoraho burakomeye niyo mpamvu nkunda kuvuga n'icivugo mvuga nti Imana niyo kubera niyo ibishoboye murakoze ego bakunzi ba Talent TV murumva yuko uyu mupapa mu gutangura iki gikorwa yavuze yuko habaye yarimutse ava iyo yahora aba murazi ko mu buzima umuntu arimuka aza kuba muri kano gasagara ko Mukagwema amaze kwimuka yavuze yuko umubanyi wiwe umwana yaciye apfa madame hafuye mama wiwe hasigara kana kakiri gato madame wiwe yemera gufata wa mwana wa mama yapfuye aramwonsa ibyo ni ibintu byokora abantu bake cyane ariko urumva uyu mupapa ntacyo byamubwiye yaremeye madame wiwe yonsa umwana atabyaye mbega uwo mwana yo bari muri bano canke yaramaze gukura arasohotse murakoze nyamwana nuwo ubona uwo grand frère wanjye n'uyu grand frère wani mu grand frère wanjye mukuru we yari acutse ku ibere nawe si hari ahantu yakobiti urumva bari abana 2 uwahejeje kuvuka ubwo nyene no mucuko nawe nyene ari ngaha mu kigo bose bara murakoze cyane bakunzi ba Talent TV turabandanya n'utundi tubazo tugenda dutandukanye twifuza kubabaza mbega kugira ngo ugere kuri no ntambwe tubona kuko turabona ni kigo kitari gito hariho amatoilette hariho aho baryama hariho amashuri kare hari abo twasanze bariko bariga bwabaye ubushobozi bwawe wenyene canke hoba hariho abandi bantu bagufasha mu mugongo murakoze jewe ndafise abantu b'abagenzi nkuko kwibaho ndakubonye ubucubu umugenzi kandi uyinkundire nakibaza kumbera umugenzi ndasaba niyo mpamvu atazina ry'iwanje ryiza riba nyuma ibobo ujya n'umusavyi ujya ni kwameze mugabe impamvu yo gusaba nimvuye gusaba nsaba kugira ati bano bana babeho n'abana b'igihugu abana bava mu mihingo itandukanye y'u Burundi ndetse abana barenga 40 baba mu ntara ya Muyinga muyibuka ivyabaye Muyinga nasabwe n'umustaneri wa Muyinga muri commune Butihi ku bintu byabaye by'isanganya abapapa benshi bapfiriye mu binogo nk'ivyo ataransaba kubera ari umuislamu nkaba umuislamu sanzwe
shehe ndagusavye underere aba bana n'imfuvyi nimvye ko nanje nzopfe jo aho bukera nanje biwanje bazosigara ari imfuvyi neme kurera abo bana nkeka muri abo bana cyo kuva mu mwana umunanje akazonderera wiwa. Okay, murakoze cyane nukuri igikorwa wakoze Imana tugabana b'abantu biratugora gutahura ukuri. Nuko kumbura umuyisilamu mvuze ibya Yesu wahavumega ndabeshe ariko na Yesu bwiwe ngaha mwisi yaje kuducungura mugabo abantu nitwamwakiriye bamwe baramututse baramuvuma kandi yaraje kugira ngo aducungure. Rero nawe wakoze iki gikorwa kugira ngo ushobore kugeza abana b'u Burundi haruguru kubera ubuzima bugoye bw'ubupfubyi ariko urumva yuko abantu bamwe batabyishimiye. Icyo no kugira nuko munosi ntuzokora ikintu ciza wizeye ngo uzoshimirwa n'umwana w'umuntu uzoshimirwa n'Imana nubwo urugendo rwawe gohera ubona yuko icyo wifuje kugeraho kubw'abana bana utakigezeko ndibaza yuko iherezo ryawe rizabagiza cyane. Reka rero tuyage n'abantu bana mwaba mumeze neza ni banga abo bana batubwiye bava imuyinga bavuze mbeke imuyinga ni banga abo bana bava imuyinga abana bari ngaho bava imuyinga ni banga muhaguruke abana bajimuyinga bakunzi ba Mijo Talent TV murabona yuko aba bana bose mubona bahagaze n'abana bava mu ntara ya Muyinga. Uyu munsi mu ntara ya Muyinga murashobora kuba mujya mukaryama bimwe mukabimena ntuzumeninga kuko hariho abana bashonje hariho abana bafite ibibazo. Okay, twagiye abana bava mu ntara ya Cibitoki ni bangahe? Cibitoki abo ni bava mu ntara ya Cibitoki bari yabarekanye Cibitoki murabona yuko ngaha ni igihungwe Mukagwema hariho abana bakeneye ubufasha. Intara ya Cibitoki ndazi hariyo abantu basenga hariyo abantu b'impuhwe guhera no munsi ndasaba yuko umuntu wese yoshobora kubona ino video twaje gukora ngaha hantu azogira ikintu akoze kuri bano bana. Igitsibo kiri hehe kiri mu ijuru. Abana bava mu ntara ya Ngozi ni bangahe? Aba muri Ngozi duhaguruke abava Ngozi haguruka mbeshe hani ashobora kuba hari abana batazi n'intara bavamo ko baje batoye. Bakunzi ba Mijo Talent TV nkuko nariko ndabivuga ntago navuze ku banyecibitoki canke se abanyengozi oya ndiko ndabwira umuntu wese yumva ururimi ndiko ndakoresha kugira ngo agire kuba yogira umutima w'ikigongo kumenya yuko hari impfuvyi kuba impfuvyi birababaje. Nimba warashoboye kugira ubuntu bwo gukura uri kumwe na papa wawe uri kumwe na mama wawe ibuka yuko hariho abana uyu munsi batazi papa wiwe ukwasa atazi mama wiwe ukwasa hariho nabandi bafise umuvyeyi umwe uwundi atakiriho. Rero no basaba yuko mutora bino video gusa ngo murengane turaza kubahereza nimero za telefone kugira ngo umuntu wese ari bubone ino video tuzokora groupe turondere ubufasha hama tuzobushikanira abano bana ku mugaragaro. Mwaba nagomba ndababaze harimo abana bakuze nagomba ndababaze ngaha mufungura gute umwana mwashoboye kwishura iyo dufunguye ku murango mw'ijoro turashobora kubibura ku ngorane z'amazi. Mufise ikibazo c'amazi? Cyane cyane ni ikibazo c'amazi ngaha dufise. Ibifungurwa murabironka ariko mukashobora kurara inzara kubera amazi? Naho nyene si kenshi tubironka. Okay, murakoze. Bakunzi ba Mijo Talent TV murumva yuko ikintu ca mbere aba bana bashikirije ni ikibazo ciki? Ni ikibazo ciki? Amazi. Aha hantu Mukagwema na hantu hagoye cyane na hantu hameze nk'ahari ubugaragwa nta mazi ahagwiriye cyane. Murumva yuko uyu mupapa nubwo ashoboye gukora kino kikogwa ari cyafise ikibazo cy'amazi na cyane cyane muri kino gihe cizuba. Mu gihe c'imvura aho boshobora kureka ariko muri kano karemenga nta n'imvura y'ikirenga ihori haba. Rero nico gituma no basaba yuko abahezagiye bazobona ino video
abashobora kwigira hamwe ingene bano bana b'igihugu cyacu bashobora kuronka iki amazi. Okay, ngoma ndababaza ikindi kibazo. Nta kindi kibazo mufise ataco cy'amazi? Ikindi kibazo mushobora kuba mufise? Egerino twebwe ikindi kibazo dufise umwaka urageze amashure na ibikoresho by'ishure dufise twosaba abo bironka kadufasha ibikoresho by'ishure Ubuzima mukoze. Urakoze cyane. Ashikirije ikintu ciza cyane nari ngomba kuvuga ariko nari narindiye ubwabo bacivugire kuko murazi yuko ubu n'ibintu byarazimvye. Ikaya sanfe isigaye gugwa ibihumbi 3. Camuharura mwishira mu kibanza cuno mupapa kugurira abana bana bose amakaye. Bose yifuza ko biga kuko niko kazoza k'igihugu cacu. Ariko kugera ubu aba bana ni bangaye bafise amakaye? Nta mwana numwe kuri no sa. Ni bangaye bafise amakaye? Nta mwana numwe afise ikaye. Ndabinginze bakunzi ba Mijo Talent TV dufatane mu mugongo turonse bano bana amakaye. Uwundi mugu ubaronse iki amazi. Uwundi mugu ubaronse ivyo bambara. Uwundi mugu ubaronse ivyo bafungura. Sivyo none? Okay, ngoma ndababaza ikindi kibazo. Inyuma y'ivyo byo gufungura n'imibereho, ivyo kurya mama murabifise? Murafise ivyo kwifuka? Ariko papa wanyu muramukunda? Ese mumuhamagara gute? Mama madame wiwe nawe? Mama. Ese arahari? Undi musi ntwagaruka ngamuzo mutwere? Mumuhamagara mama? Eregara hiyo kugira abana bangana kubose. Aho ntazovamwe ibibandi bikadoda biramukubita? Aho ntazovamwe abakobwa bakatumara amazi? Murabona yuko yagize umutima wo kubarera. Sivyo? Yagize umutima wo kubafasha. Ndabasabye muze mu mubera abana beza. Muze mu muheshi icubahiro. Kuvuga byo bari karagenda aho mwibarabara rumutama siga agendera ku gakoni azohura namwe mwe ashaje muhagarika imodoka mu murabe mu maso mu mwibuke sivyo none nabazoranye imodoka ngaba gasiga bamutumura ivumbi ni bande abazoranye imodoka bagasiga bamutumura ivumbi ni bangahe ufise udukobwa twiza hemwe abakobwa murasenga murakunda Imana muze muyisenge rero kugira ngo ntizo bakoze isoni sivyo ntizotume muja gukora ubumaraya ngo ni kubera mwakuriye muri buno buzima. Hariho abandi bana ubu bariko baratoragura amayarara hariya mu gisagara ca Bujumbura. Hariho abandi bana impfuvyi ubu ziriko zirarara inzara. Hariho abandi bana ubu bariko bararara hehe mu makaneva na cyane cyane utudusore. Hariho utundi twana aho mwibarabara ubu turiko turagenda tuneka usida gasakoshi hasi tukaca dutora tukiba mwibaza ngo biba kubera inzara kubera badafite ico baza kurya mu ijoro. Mwe rero nubwo mwofungura dukeya nubwo mworonswa dukeya muravyumva kugaburira abana bangana uko si ikintu coroshe muri kino gihugu cy'u Burundi. Nubwo mworonka dukeya bisaba yuko mugira gute mudufungurana umutima utuje kandi mugashima sivyo none muri abana benshi kandi ndibaza naragera kukwiza abana ari cifuza kugira nkamwe kabiri canke gatatu mubonye ubundi mwana aje mukamwakira neza. Umwana aje ngamumwakira gute? Umwana mushasha iyo ashitse muri mwebwe mumwakira gute? Ninde yazinyesha Twebwe umwana mushasha aje tumwakira neza kubera twese tuba dufise ingorane. Okay, ngoma ndakubaza ikibazo kubera wewe usa nk'umuntu akuriye bano bana. Wewe waje ngaho ufise imyaka ingahe? Naje mfise imyaka 8. Waje ngaho ufise imyaka ingahe? Naje mfise imyaka 8. Waje utagira papa na mama? Naje ntagira papa. Ariko mama wari umufise. Nene mama wawe kubera iki yakuze nyingane? Ari gucingera ariko akakureka. Ntabwo yishoboye. Niyishoboye. Okay, muri make wowe uri umuntu ukuze ndabona ukuriye bano bana ubuzima musanzwe mubayemo ngaha bumeze gute dushaka wisanzure mu kutubwira ubuzima neza na neza mubayemo ngaha. Ubuzima tubayemo ni Imana nyene
tubishoboza kuko ntabwo tubishoboye cyane. naho bishika mukarara inzara iyo mutama wacu atarose nyene nk'ifunguro. iyo bishitse mutama ntaro gifungwa mushobora kurara inzara. none nk'iyo muraye inzara ututwana dutoya ntiturira baca baronderera abana batoya abakuze bakihangana nuko byaba bigenda birababaje cyane ariko Imana irabakunda sivyo. ni igiki wumva ushaka gushikiriza bariko baradukurikirana? bishaka turondera amatara kuko turara ahantu hatabona kandi baturondere nyene ibintu tuza turifuka bakaturonderera n'amazi yo kunywa bakaturonderera n'ibikoresho by'ishuri. murakoze cyane ubu twemirije igihe cy'ishuri aha hariho abasore bakuze umwe yumva afite ikintu nyamukuru ashaka gushikiriza ndazi na video turashobora kugirirwa ubuntu umutambukanye w'umukuru w'igihugu akayibona sivyo canke se umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi akayibona. ni kihe kintu mwumva mushaka gushikiriza ku buryo babona ino video akazobagendera aje kubafasha ku kintu runaka? ni kihe kintu mwumva mushaka gushikiriza? ikintu twifuza gushikiriza cyambere cyoco nuko muzehe abamuvuga nabi bobanza bakavyihoza kuko iki gikorwa akora n'abantu bakenya bogishobora. ikigira kabiri nuko mwe mushigikira muri iki gikorwa turasabye leta y'u Burundi imufashe. iki gikorwa sico gukora buri muntu ari we wese. ikindi kintu gihari ibintu biragoye ku bintu bijanye n'injya ngaha n'ingorane kandi muzehe wacu bari kwamuca intege agacibwa intege n'abantu ataco bamufasha. icambere na mbere kugenda bamuvuga amazina mabi kumuvuga ibintu by'ububandi ibi bintu urumva ni ibintu bikomeye cyane. umuntu hakumutera intege gacuja kumuca intege kandi atakintu na kimwe umufasha. Bosaba leta y'u Burundi kuri abo bantu bose bagenda bamuvuga nabi ko yomufasha abo bantu bose ibyo bintu bigahera kuko nibibazo bikomeye kubaho abantu bangana nk'uko ingorane. nk'ubu turafise ibibazo ngaha bikomeye ibibazo by'amakaye aha mutamoye wacu ntaryama aguma asaba kwa kundi nyine ati yewe muntu ubona woba warashobojwe n'Imana ko bawofasha amakaye 2-3 kugira aba bana bige kuko aba bana ejo barashobora kuvamo ikindi kintu kandi ndazi ko Imana irabizi bazovamo ikintu gikomeye cyane. bashaka mudufashe ku bintu bijanye injya ku bintu byo kwambara amazi nukuri Imana yo mwijuriza bibahembera. murakoze cyane nibaza yuko ibyo washikirije abariko baradukurikirana barabyumva. abana bavuga ati ubu umuvyeyi wabo ntasinzira kubera nta mwana n'umwe araronka ikaye, nta mwana n'umwe araronka uniforme, nta mwana n'umwe araronka isakoshi yo gutwara ku ishuri. bakunzi ba Mijo Talent TV byukuri ndazi mwarahezagiwe rero ni byiza yuko muri ibyo nyene Imana yabahezagije muronse imfuvyi, muronse umwana atagira umuvyeyi, muronse bantaho nikora. ikindi shatse kubwira Mutama ni igiki wumva ushaka gushikiriza ku bwawe ushaka gusaba kuko ino video yacu turizera yuko izoshika kuri benshi? murakoze cyane nongera kubashimira byumva mutima ukikorwa nk'iki muri ko murakora. abana abantu mubifurije iki? Imana ibahezagiwe ibongere imigisha n'amagara meza n'uburondezi bwiza ibarinde n'indwara ibarinde n'ibigirana n'abantu ibahe n'ibihe byiza. murakoze cyane bana. murakoze. ntarandiriye nagira mvuge nk'amajambo 3. igihugu cy'u Burundi kirimo abagabo. igihugu cy'u Burundi kirimo abantu bazi ivyahitiye mu Burundi. igihugu cy'u Burundi kirazi ivyatubayemo mu Burundi. kwitwa imfuvyi samahoro, kwitwa imfuvyi sumunezero,
kwitwa imfuvyi n'amagogo nagira nsabe ibi bikurikira ku muntu yahezagiwe n'Imana yofasha abantu bana amazi ku muntu yahezagijwe n'Imana nagikora bimbira amazi ngaha ku muntu yahezagijwe n'Imana aba bana baragwara bakwiye kuvugwa mu ncamake ntacyo bakoze kinini kibi cyatitaje Imana kugira babura abavyeyi jewe nawe ntacyo twahaye Imana kugira ati tugira abavyeyi nabonye mama mu voiture biraryoshe ujya nawe aca yumva agatima kabi mbese nanje yono bayenda mufise nimuzokihebure bana mama wanyu nguwe nimumubone kandi arabakunda hama nongere sabe leta y'u Burundi hariho mutambukanye wa nyakwigendera arafise ikigo nabanye narize mu imfuvyi ibimfuvyi arabizi ko bogendera abantu bana kubagendera birabaha moral birabaha kumva ko bari kumwe n'abavyeyi muca mwiyumvamo ko muri kumwe n'abantu sivyo no bwa mbere bamubona umuntu aje yambaye ipantaro nga sivyo none nuko badahari mu Burundi barundi kazi tukorera Imana ibihembe biva ku Mana turi kumwe byo twese birashoboka Uwiteka Imana bazigame Kagwema nta muyaga nk'ubuhari abana barara mu mwijima Black Soleil kwatsa ngaha ni nka zitatu za 250 watts n'amabateri yayo abana bakwiye gukina bumva amahoro ko bari mu gihugu bavukiyemo igihugu c'amahoro n'umutekano bubahwa muravye iyi video turabasavye kugendera bano bana muciye ku mugongo wiyitivye tugendere no munsi tongera gusaba Imana mushobora vyose abumvishe abashirimo n'umutima w'ikigongwe murakoze bakunzi ba Mijo Talent TV abamubona bahagaze n'abana b'abakobwa mbe mutama nibage kukubaza abana bose hamwe ufise muri kino kigo ni bangahe bisa abana 117 abana 117 nibo bana barerewe muri kino kigo cyo Mukagwema abakobwa ni bangahe abana b'abakobwa ni 60 abana b'abakobwa ni 60 abahungu cyabumva murumva yuko abana b'abakobwa ni 60 abahungu nabo baca bava muri ivyo biharuro bisiganye 57 murumva ko ni beshi cyane abana 96 muri abo bose higa abana 96 abandi ntibaba barakwida imyaka yo kwiga umva yuko ntibyoroshe bakunzi ba Mijo Talent TV nkuko basavye ki umukuru w'igihugu umutambukanye w'umukuru w'igihugu canke se umutambukanye wahoze ari umukuru w'igihugu arafise ikigo c'imfuvyi yozogenderana n'abantu bana bo Mukagwema kugira ngo bashobore kuronka ubufasha muri make murabona yuko ututwana murabona ukuntu tumeze turakenera isabune murabibona nkaha harashobora kuba ingwara zoje bivuye ku buzima bubi babayemo aka uyu we numva umenga no gushuha arashushe murabona yuko nutwana tukiri duto turababaje nkaka kana kubona gakura katabona mama sheri gute umeze neza witwa gute Aisha niko witwa umeze neza none wariye sasita wariyike nene kumengura shavu yaje ninde yakoshavuye murabona yuko umwana akuze ari imfuvyi harya aba ari umwana agoye gatoya ariko uyu mupapa yaremeye ingorane z'abana bana bose azishira ku mutwe iwiwe aba bana barakeneye gukurikiranwa ku magara yabo aba bana barakeneye ubuvuzi bakamenya ati umwana runaka gwaye yitura igihe vuriro ivyo ni ibintu bitoya cyane ku buryo uyu mupapa yoronswa ivuriro runaka ryo kurikirana aba bana barakeneye umuyaga nkuba barakeneye amazi barakeneye ubufasha ku mashuri barakeneye n'ibyambagwa n'ibifungurwa kuko yaragerageje gukora uko ashoboye ariko ntibihagije hari cyakeneye byinshi cyane kuri bo sibyo none
numvise ko muvuga amakuru mugabo shirahamwe ryanyu ntabyo numvise neza mwumvise ingana abajiji tuyumvise nk'umamvuga amakuru mugabo ngo ishirahamwe ryacu iki kinyamakuru c'abagendereye uno munsi ni ikinyamakuru bitwa Mijo Talent TV. Bisubiramo twese Mijo Talent TV. Mijo Talent TV. Mijo Talent TV. Murakoze cyane. Mijo Talent TV niyo yari yabagendereye uno munsi, irabakunda cyane kandi irabifurije gukomeza kugira umutima wo kwihanganira ubuzima murimwo no kuzova muri buno buzima mukaja mu bundi. Mwabyumvise? Ndabakunda rero. Bye bye. Umuririmbire rero kumuseze. Ngo mundirimbire ako kuseze. Nkuko mwabibonye twagendereye kino kigo mwashoboye kubona ubuzima bugoye bano bana barimo rero muri make reka duhereze umutoko wa bano bana ijambo kugira ngo asezere ikinyamakuru cyamugendereye uno munsi. Murakoze cyane madamu. Imana nshobora byose ababe hafi. Amen. N'ababikurikiranye Imana nshobora byose ababe umutima w'ikigongo nk'uko yababekira murakamana uwo mutima abana mababonye muzobahe ko nimumva no musigati musaza murazobakurikirana nabo burundu muhezagirwe cyane. Murakoze bakunzi ba Mijo Talent TV, naho ubutaha rero yari Joseline Irankunda kuri mikoro nk'uko bisanzwe, nyuma ya kamera yari David Harrison. Bye bye, naho ubutaha. Thank you.